Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze ku kiganiro c'uno munsi. Uno munsi tukaba twagendeye umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-Mana. Benshi baramuzi, benshi bamubona mu bikorwa by'Imana bitandukanye, benshi bamaze kubona ibikorwa amaze gusohora. Uno munsi Burundi Gospel TV ikaba yamugendeye. Mbere yuko tugira byinshi tuyaga nawe, reka tumuhe umwanya yidondore. Kaze. Yo yapi ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndazi mumeze neza, ku mazina nitwa Alpha Théo, nkaba ndumuririmbyi mpimbaza-Mana. Ego. Mbega ku batazi Alpha Théo niki babarira, arubatse, yavukiye hehe, n'umwana mu muryango w'abana bangahe? Okay. Bon, Alpha Théo nunko ravuze arakijijwe, hama navukiye muri Tanzania, ncandaza ngaha nkiri umwana cyane mu Burundi. Hama mvuka mu muryango w'abana batanu, nkaba ndumuhungu jenyene mu bakobwa bane. Mbega ubuto bwa Théo bwari bumeze gute? Ubuto bwa Théo yari umukerebutsi cyane. Ndarakunda ibintu byo kudandaza sana. Yeah. Naho twaje bon ico nibuka neza nuko badushize mu bintu vy'Imana tukiri batoye. Yeah. Hama mwaje kwisanga gute mukijijwe, mwadushingira intahe? Mbega mwakiriye agakiza ryari? Mwamenye Yesu nk'umwami n'umukiza? Yeah, okay. Ubisanzwe nkaririmba simple, narabatizwa, naramwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Ngiye kimwe tugiye kuririmba mu Cankuzo, bashobora dutumira mu Ruyigi. Tugiye kuririmba mu Ruyigi, aho sinari bwabatizwa ariko nararirimba. Okay. Candagira nyene uwo munsi twagiye kuririmba mu Ruyigi, ariyo programme yo kubatiza abantu nyene muri Rivière. Bariko barabatiza bahejeje bya kuntu pasteur ava mu mazi rero ariko araduka, ndumva umutima urambuje amahoro. Ubwo nyene nca ndizera directement, ndagenda mukurika ndamubwira pastor ndakeneye nanje kubatizwa. Ati sa urisire ubu arabifite na programme ndabifitiye, ariko numvise yuko gusa nizeye ko nobatizwa. Pastor araguruka aravuga uwizeye wese nabatizwa, uyu niwe yizeye rero. Bon, nca ndumva birangiye. Aho ufite nk'imyaka ingahe? Aho nari mfise imyaka ingahe gamana? 17 ans. 16 à 17 ans. Yeah. Urumva yuko waririmba mugabo utarafata ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yeah. Umuntu aca yibaza watanguye kuririmba ryari? Mbega wamenye ryari ko ufise iyo ngabire yo kuririmba? Bon, mu gihe namenye ko mfise ino ngabire, nafise imyaka 7. Bon, ndibaza muri iyo myaka sinari bwitahure neza. Ya, numva gusa ko ari kuririmba nkabikunda, nazi ko biri muri jewe. Ngenda nkura imyaka iri kuragenda, niyo natanguye kumenya ko ino ngabire iri muri jewe deje. Mugabo ntudusiguriye neza byatanguye gute ngo utangure kuririmba? Ni ryari wisanze uri kuraririmba, hama ucumenya ati jewe nkwiye kubandanya ndirimba, canke abantu bakubariye ko uzi kuririmba ryari? Bon, imbere yuko abantu babimbwira, umutima wanje niwe watanguye kwanza kubimbwira. Uransigurira neza ko ikintu kiri muri jewe gikwiye guseruka mu bantu. Deja nakuriye muri korale y'abana muri Eglise Maranatha mu Bwiza. Yeah, nuko umuryango wacu ni bon, sinovuga ko navutse je nzi ko umuryango wacu ari umuryango w'abakizwa oyaye, ariko gusa ingene nari mu bana nyene muri korale, niyo nagiye mbona aba oncle bakizwa, niyo nagiye mbona mama wanje akizwa. Urumva nuko amaprocess nuko yagiye ariko watanguye konshira mu bintu byo zagakiza nkiri umupeti. Ni umuvyeyi nk'abibi
uvyara mama wanje urumva niwe yatangiye kunshira muri ibi bintu by'agakiza natanguriye muri korale y'abana nduga ukanyene. Igiki cyagusunitse kuririmba ukumva yuko nta kindi wakora mu ishengero? Hari ibikorwa byinshi mu ishengero, urashobora kuba umuprotokole, urashobora kuba umuririmbyi, urashobora kuba umuvugabutumwa. Mugabo ni igiki wumvise yuko kiruta byose ari ukuririmba gusa? Ni igiki cyagusunitse gutangura kuririmba? Bon deja ko ari ikintu navukanye naciye ndagifata ko ari ubuzima bwanje tu like ikintu kiri passion yawe no gikwepa. Ni kujya kuntu umva abapasiteri ngo Imana yaramuhamagaye ngo abe umupasiteri ariko akavyanga, ariko mu nyuma akisanga gusa yarabibayemo. Rero nuko aranje nisanze. Ego murakoze cyane. Umaze kuririmba, uramenyereye kuririmba, mugabo ni ryari wisanze ugiye muri studio? Mbega ijya mbere uja muri studio byari bimeze gute? Yari ihe ndirimbo yakujanye muri studio? Indirimbo yajanye muri studio yitwa Asante. Nivyari byoroshe ubwa mbere. Nivyari byoroshe. Narihagarara ko nyene nk'umuntu abizi cyane kuko deja narafatira abantu ma baking mu studio, ariko mu gihe ugiye gukora iwawe rero biratandukanye no gufatira abantu ma baking, yatandukanye cyane. Like indirimbo yanjanye yo yari yitwa Asante. Mbega iyo ndirimbo Asante mwaba mukiyibuka ku buryo mushaka kuyituririmbira? Basi noreka kuyibuka kanari je nagiye kuyikora. Irimbwa utukufu wote ni kwako Yesu tu, hakuna mwingine. Asante, asante Baba, asante, asante Baba. Murakoze cyane. Urumva yuko iyo ndirimbo ari nziza cyane, niyo gushima Imana. Mbega mwaba mufise indirimbo zingahe? Mu bisanzwe je mfise indirimbo 4 izo maze gusohora, ni 4, ariko izindi zihari ndibaza zoshika nka 30. Ego. Izo ndirimbo 4 ni zihe? Inspiration yazo mwayikuye hehe? Kuri indirimbo imwe hama abayizikeneye bozisanga hehe? Icambere kwanza abazikeneye bozisanga ku ma platform yanje nka YouTube, niyo nkunda gupostinga ku indirimbo yanje yose. Hama inspiration jewe ndakunda kubwira n'abandi n'ayandi ma media ko inspiration iwanje ziratandukanye cyane. Daronga inspiration bivanye na situation iriko irapasa muri yo mu manyene ndimwo canke ndaronka inspiration mugihe ndiko ndasenga, ndaronka inspiration mugihe ndiko ndafata ijambo canke mugihe ndiko ndatambuka. Nuko napangira mwe muyera uko ankoresha, niwe azi ingene ama izo ndirimbo. Ego. Nize ndirimbo maze gusohora? Ndirimbo maze gusohora ariyo iyo Asante, akabaho Akiwa upande wangu, akabaho I am loved, akabaho na Deception. Inspiration nka Asante kubera iki wayiririmbye ari mu bihe urumva nk'iyo Deception? Mbega wari waronse Deception? Iyo abajournaliste bose barayifatira ko ndayivuze. Bon, na Deception nari naronse, ariko niyo mpamvu navuze naho noba ndiko ndagenda ndashobora kuronka inspiration nicaye nkiyumvira. Deja umugenzi ndashobora kuntelefona ndamuhanure ku bintu kanaka, ari umubosi wiwe canke umukunzi wiwe, umufiance, umugore wiwe yigeze kumuhemukira, umugenzi yigeze kumuhemukira, amafaranga, urumva ivyo bintu byose. Rero iyo inspiration yavuye muri ivyo nyene, mbwira abantu ko dawe n'amawe barashobora kukureka, ariko Deception ni kumara imbaraga z'umutima. Izindi nazo nka Asante yoyo, Asante deja ni ikintu cyo gushima, naho vyogenda gute dukwiye gushima gusa. Ama Akiwa upande wangu nayo inspiration yayo nuko nariko ndasoma ijambo candayironka. Mugabo umuntu arabye Asante utarayirengana,
abona yuko waririmbanye n'undi muntu yitwa Elise. Elise, this is my bro. Mbega byari bimeze gute kugira uyumvire gutangura ku ndirimbo ya mbere hama ukorane n'uwundi ico bita featuring? Kubera iki wiyumviriye Elise? Mbega ari indirimbo yo gushima, mbega mwari mufatanyije amashimwe? Deja Elise yari mu bro twaririmbana, twarakorana sana kandi twarahuza mu bintu by'agakiza, twarahuza sana. Rero nagiye ndamu influence, ndamubwira bro, you have a talent, urafite talent bro, noneho nanjye ndafite talent, rero kubera iki tutoja hamwe dukore? Atarambwira man ndatinya bikiri no bwoba sana, ambwira natubitwaye man ngo gusa dukore, nanjye numve yuko ari umuntu twakoranye, like dushire hamwe amashimwe twese tushimire nuko. Hama akiwa upande wangu yo inspiration wayikuye he? Akiwa upande wangu iri mu Baroma, Warumi ndo ni wa Baroma. Ego. Okay. Iri mu Baroma igice 18 umurongo wa 15. Ego. Niho nariko ndasoma, niho naguye ndiko ndasoma, ubwo nyene ntandumva indirimbo iraje. Iyo ndirimbo iri mu iyihe message? Iri muri message yuko iyo Imana iri mu ruhande rwacu ninde yo tugwanya. Ego. Umuntu agerageje kuraba kuri chaîne yanyu ya YouTube abona indirimbo nyinshi na lyrics, izindi na cover, urasubiramo indirimbo z'abandi, indirimbo zindi. Mbega biva kuki, kubera iki udakora amaklipe, amavideo, nizihe ntambamye uhura nazo? Bon, intambamye duhura nazo kwanza ico ceco bivanye n'igihugu turimwo. Bon, apart y'igihugu, kuko si bose bagira ama lyrics, ariho basohora ama clip video, ariko nuko usanga turiko turiruka mu bintu byinshi, bigatuma tutabasha, tuvuze ngo aya mahera tugira tuyashire hamwe turabe ico twokora, dusohora agaklip ugasanga ikibazo nitwebwe turaba bamwe muri famille nk'aba sister ba petite sœur, kwifasha twe twenyene biciye mu mazu, biciye mu bintu byo kwamba ibintu byinshi, gusa amabezo ni menshi, ca bituma amahera tutayashira hamwe kugira dukore ama clip. Ariko soni bigiye kugenda neza, Imana ishimwe ko bigiye kugenda neza. Hama umuntu akiraba ku ma platform yawe abona yuko wateguye igikorwa citwa Power in Worship second edition. Mbega first edition yari yarabaye, yari imeze gute? Yari itandukanye na second edition? Mbega iyo Power in Worship ni igikorwa kimeze gute, kiba gifise uhe mutima? Umbajije neza. Nanguriye ngaho kwanza kuri first yoyo, twarabuza ama video yarabone, bon barayafashe, ariko mu nyuma urazi ko ivyuma nibisezerana baca barambwira ama video yabuze. Bon, ndayifata uko nyene ndavyakira, biragenda uko onya, ariko ababizi ko yabaye, abari bahari barayibonye kuntu ibintu byari byagenze. Rero iki gikorwa uko kiba kimeze ni power uko nyene uvyumva, power in worship, imbaraga mu guhimbaza. Rero ni ikintu napanze muri je, canke ni vision yo guhimbaza ubutandukanye. Nico conyene gusa. Twitege ibikorwa bindi bya Power in Worship ryari? Bon, ndabikora umwaka ku mwaka. Nk'uno mwaka turi 2026. Nkwiye kubikora umwaka ku mwaka, ariko arizogera igihe ndabikorana nka gatatu ku mwaka. Tubyitege ryari muri uyu mwaka? Umwaka muvyitege mu kwicumi, kugira tubashe kwitegura neza. Mbega kubera iki atakunda kuboneka? Benshi barumva izina mugabo bakarondera ibikorwa, bakakubona mu mafishe y'amashengero atandukanye, mugabo bakavuga ati mbega ko atakiboneka mu bikorwa byo kuririmba, yaba ibikorwa vyiwe canke ibikorwa n'abandi baririmbyi batandukanye. Mwo bivuga kwiki? Ico nabivuga ko
ndibaza ko ikintu cyose kizana umwanya wacu, ariko apa yuko kizana umwanya wacu bisaba kandi natwe tubishiremwo umwete mwinshi. Rero narigeze kuboneka mu minsi iheze, tudamera nk'utaboneka cyane kuko deja nakubwiye amabezo ni menshi cyane tuba dufise yo gukora, ariko naho amabezo ari menshi nitworeka igikorwa cy'Imana, nitworeka gukena ko abantu baguma badukenera igihe cyose. Rero ngiye kuboneka kabisa. Urumva abakunzi ba Burundi Gospel TV mwatubajije yuko mutakimubona, adusezeraniye yuko uyu mwaka wa 2026 agiye kuboneka kandi mudusupporting rero. Ego hama tubazi mukora carrière solo. Kubera iki mwahisemo gukora carrière solo, ntimugume nkuko mwavuze, ntimugume muri Sunday school, ntimugume mu worship team y'amashengero yanyu, mugahitamo gukora carrière solo? Mbega niriye tandukaniro riri mu gukora carrière solo no gukorera ishengero muri worship team? Tandukaniro rihari nuko ishengero tuba turiko ni kujya kuntu wavuze ngo kubera iki tutaboneka, turiko turaboneka. Rero mu gihe uzora umuntu wese ariko akorera mu rushengero cyane, aguma mu rushengero, deja akanyoni katagurutse nikamenye yoge sivyo. Rero mu gihe uri kurakora carrière solo nibisigura ko utokora mu rushengero, mu gihe uri kurakora mu rushengero nibisigura ko utokora muri carrière solo. Rero byose ni ibintu birajana, birajana kandi biri hamwe. Nuko onye je rero ko nashimye gukora carrière solo, nuko deja ni ikintu nkwiye gusangiza n'abandi, si ngabire gusa no kwigumana mwe jeje nyene. Niriye tandukaniro rihari mu gukora carrière solo no kuririmba muri worship team? Itandukaniro rihari, sinibaza ko rihari cyane kuko bose no guhimbaza. Hari amashengero menshi usanga atemera abaririmbyi bakora carrière solo, ugasanga hari abakozi b'Imana batabyemera, bashaka ko abaririmbyi baguma muri eglise. Wowe bivuga kwiki? Je sindabishigikira cyane kuko turakeneye iterambere mu baririmbyi turongoye. Sabaririmbyi gusa n'abapasteri, abaevangeliste bose bakora mu rushengero, turakeneye ko aba iterambere mu bantu bose, mu madepartement yose. Nitugume haganyene gusa tugume gusa turi abana ba eglise, tugume gusa muri eglise. No. Mbega mwebwe gusohoka mwishengero, kugenda mu mashengero atandukanye, biraborohera muri eglise wanyu? Biratworohera kuko deja umuntu yafise carrière solo il faut que eglise itangura kumutahura. Eglise niyo iba ya mbere gutahura kwanza umuntu afise carrière solo, kwanza niyo iba ya mbere kwanza no kumuzamura kugira abashe kugenda kure. Nivyo. Niziye ntambamye muhura nazo mu gikorwa cyanyu cyo guhimbaza Imana no gukorera Imana? Intambamye duhura nazo cyane ndibaza ni kujya kuntu abantu bagufata uko utari, ariko deja ivyo twaravyakiriye kuko abantu bose bazogukunda mu bintu uriko urakora, abantu bose bazobikunda, abantu bose bazobishimira. Rero intambamye ikomeye cyane sivyo onye kuvugwa nabi canke kukuyumvira nabi, ariko intambamye ikomeye cyane nuko tuba dukeneye uburyo, papa turakeneye uburyo ufatika. Niyo ntambamye dufise gusa. Urumva uburyo bubonetse ibintu byose bizoba bimeze neza. Neza cyane. Anara amahera n'urugero ubona ngo ibintu byapfuye. Urumva rero mbega uburyo bwoboneka gute? Uburyo bwoboneka mu gihe turi hamwe nk'abaririmbyi. Deja mvuga iki kintu, nimba gospel yo mu Burundi tutariko turagenda viral cyane, nuko umwe wese abashaka ahitinge. Rero je ivyo kuvuga ngo uyahitinge ubwiwe uyu
like umwe wese asohoke ubwiwe deja baribagiye ko inguvu ziwanje inguvu z'uyu unye n'inguvu z'uyu unye zirashobora kudutuma twese dukora ikintu gikomeye cyane example aba irinje bo muri Tanzania Zoravo Joel Lwaga Paul Clement baga bose ba Dr Ipiana baragira ikintu kimwe gitangaje barahamagara bajya bapeti nyene bumva yuko abapeti baracari hasi cyane bakabwira muze muri evenement zikomeye mutangure iyi evenement bagacarondera bajya rero bazinanye bajya baka organiza evenement bari kumwe bose ejo sindiganda yibana ngaha mu Burundi ibyo tubigiriye hamwe tukavuga ngo kuri afishe haje ko Alpha Théo aje ko Edindeana aje ko Pasteur Lopez amoce tugira nk'ubu tugirire muri intwari mbese twobura abantu ndajyane kujya kuntu turiko turoganiza kandi uburyo urumva umuntu kwinjira 30,000 40,000 ndamaze kubona amasura yose bazoko bumvise gusa ko tuzokorana twese turi kumwe ari ndirimbo twateguye zose turi kumwe deje urumva ko bizanye ikindi cyapa mu bantu ni ibyo byonyene izo ni strategy imwe yo kuzana amarongo natwege tukarongere dusohora ibintu bimeze neza ego hari abaririmbyi bo mu mashengero canke abaririmbyi mpimbazamana basaba amashengero yuko yobahemba mwebwe mubivuga kwiki yobahemba ego je sinibaza ko ari urushengero goshobora kumemba oya niki wobabarira abo baririmbyi canke wowe niki nijyambere byumvise bon mbega byokogwa gute canke byokogwa gute bon sijyambere kuko nanje nk'ubu ngiye gusengera ahantu deja arakenewe iga tuvuge iki umuririmbyi kuza n'amaguru deja umuririmbyi aje ariko ari doga niyo kora igikorwa neza deja urabizi nawe na muntu yo gutumira ahantu umve yuko yagutumiye ngo uje gukora uje Burundi Gospel TV ngo muje gusa bon ababwire ngo ndakeneye muze n'amakamera yanyu muze ibintu byanyu byose ama materiel yose mushikaga muri kiya kibanza amabice berera ngaho uca wimenya deja navyo mwokwakira neza ariko kujya kuntu ubwira umuntu nusha sukumemba ariko iga déplacement ko nshikana hajya zomfata cyane rero je na materiel fise je muri jewe indani urumva rero izi materiel kugira ndazishikane hajya anye singende bon ego twaragiye n'amaguru cyane tugiye gukora umurimo w'Imana byose twarabikoze deja ico gihe amabisi ni yawe ubu amabisi arahari amataxi arahari amamoto arahari ikibazo kiri he kujya ku muri mvira bakubwira ngo déplacement yakenewe bon sinzi ko arabaririmbyi basaba ngo babahembe jewe muri abo sindimwe ariko gusa ikestion yo kuvuga ngo déplacement izo ni bisanzwe cyane abasaba yuko bohembwa kujya avuga ati pasiteri nawe asaba ikigira 10 mona jewe nanje ndi mu baherezi na jewe ifo yuko naje mu mpa ayi wanje nanje ndashobora kuvuga muri pare yanje ko jewe mu bisanzwe jewe ni déplacement kujya kuno asaba déplacement bo baca bibaza ko ari guhemba deja nuhemba umuntu ngo kandi nicuri mu rucengero ngo tube aba mercenaire nicuri aba mercenaire deja tuba turiko turakorera Imana rero kujya kuntu wankuraje umuntu ku murimo ni kujya kubavuga ngo evangelisation ijana n'amahera ego rero iyi si tugezemo ifuke tugenda muri ingene isi iri kwiragenda tukagenda muri naho tutova ku murongo w'Imana ariko tugumemo tuzi ingene isi iri kwiragenda natwe tugire muri iyo nzira nyene kujya kuntu basaba ngo bazo barabahemba sivyo guhemba umuntu nibo guhemba ngo bagushobore ariko kujya kuntu umuririmbyi akubwira ngo iga déplacement nibure muhe vraiment ego murakoze cyane abatumira abaririmbyi murumva yuko baba bakeneye déplacement kugira babashe gushika neza n'abamizise babafasha kugira ico gikorwa kigende neza ntibasaba impembo ntibasaba umushahara ahubwo babasaba yuko mubashigikira kugira nabo bashe koroherwa mu gikorwa cyabo murakoze cyane tubabona kenshi ku mapodium atandukanye umuntu arabaravye abona yuko mukiri urwaruka mbega intambamyi mukunda guhura nazo zabigeme urashobora kuba muhura nazo canke nimuhure nazo izo nizobura izo nizo mugwana nazo gute muzinesha gute hama ko bariko baradukurikirana nabo ari urwaruka
nizemanuro baha kuri ibyo bigeragezo bahura nabyo kugira nabo babashe kubinesha nkuko namwe mubinesha. Bon, ijambo ry'Imana rivuga ngo nakigeragezo bon mu kirundi sinigera kivuga ngo nakigeragezo kizoza kuri twebwe ngo tubure kukinesha, sinzi iryo jambo ko rivuga. Rero mu gihe uri proche y'Imana cyane biragukingira ibintu byinshi. Deja ico no hanura abajene bagenzanje nuko borondera ubuzi bakora. Deja mu gihe uri busy ndibaza ko ibintu by'abakobwa nibiba biri muri mindset yawe cyane. Niba muri wewe cyane kuko deja uvuye ku kazi shikamuhira uryama. Utaryamye fata ijambo gatoya, soma, udafashe ijambo senga gato. Ucuba busy kaka. Ucuba busy vraiment, kandi igihambaye no gusenga cyane. No gusenga cyane sino kubitinya ariko no kuvyiruka. Kubitinya ko urashobora kubitinya bikagufata, ariko mu gihe wirutse urabitinya ugaca wiruka. Mu gihe wirutse nibyo gufata. Nuko mbega namwe bihora bibashikira? Inaba miturazi amamisaje turayaronka batugira ni byinshi nyene, ariko uramutahuza icuri cyo kwanza. Ukimutahuje aca tahura deja, aca yumva ko uyu muntu naho nashaka ibinye nani domaine arimwo si ubuzima bwiwe. Yoba yivanze mu bundi buzima atari bwiwe. Murakoze cyane. Bawushipa murumva impanuro Alpha Théo ariko arabatekerera. Namwe rero mugerageze musome ijambo, murondera ibikorwa mukora kugira mube busy, hama ibyo bigeragezo mubashe kubinesha. Mbega mwaba mufise iyihe migambi muri kazoza? Migambi dufise muri kazoza ni myinshi cyane. Imwe niyo navuze ko ari myinshi. Mbandanye. Okay. Imwe ni nyungu z'ijuru, iyindi ni nyungu zacu nyene nk'aba jeune chrétien. Nyene mu kuzana amahera, façon yo kuzana amahera entre nous, nzobivuga ikindi gihe kuko ndiko ndeja ndabipanga ngene tuzobikora. Hama ikindi ni ikintu cyo gutegura ama evangelisation mu isoko nk'abajene rero, apana kujya gusa dutegereze abapasiteri bakuze kino nk'abajene, kandi tukagenda twambaye apana amakostime cyangwa ibikyo yawe, turengera ivyo twambare neza, nimba ari kepi wambare neza, amafime ugende uvuga ubutumwa babone ko deja nawe uba wambaye uko ubone ko nanje narakiriye agakiza nambara nka wewe. Urumva kugira bibashe ku influence benshi. No mugambi fise deja urumva ko ari inyungu z'ijuru n'ibindi nyene byinshi cyane fise byo gutegura ama live recording. Ivyo byose. Mbega Alpha Théo yibona he mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5? Bon, isi nizo irarangira gusa sinzi. Bon, mu myaka 5 ndibona kure cyane. Kuruta ngaha nka 10 fois yo ngaha. Turutangaha kabisa. Murakoze cyane. Mbega nuhe muririmbyi w'icitegerezo iwanyu? Muririmbyi citegerezo. Bon. Ndakunda Joel Lwaga. Joel Lwaga ndamukunda kandi ndamukurikirana cyane, ubuzima bwiwe ndabukurikirana cyane. Ubundi wo nga mu Burundi nkurikirana cyane naramukurikirana ubuzima bwe bw'umuziki kera. Apollinaire narabaye influence cyane no kumva ngume numva gusa uko yatanguye umuziki uko byagenze, urumva. Ubundi ndiko ndakurikirana muri kino gihe ni Pastor Lopez. Pastor Lopez ndiko ndamukurikira deja. Pastor Lopez numvise indirimbo ziwe, mbashaka kumviriza ijwi giwe uko riba rimeze, urumva. Ijwi riwe rero influence cyane. Iri jwi deja yagiye gukora ino live recording ari mu bintu by'amasengesho, ari ibintu byo kwisonza nukumca niyumvira, kuko deja urumva gusa ko ariyo atmosphere nani onction idasanzwe biciye mu jwi gusa ngene uri kuraryumva, apa yo kumva kwanza amajambo, urumva bigaca bifasha cyane nanje.
murakoze cyane. Ego. Hari umwana akiri muto ashaka gukorera Imana ariko aragukurikirana, ego mbega nize manuro mutekerera? akunda Imana, ayubahe, abe humble kandi agira ukwizera. Gikomeye cyane muri ibyo byose, yiyemere, yiyemere, agire confidence muri we ko ibintu ngiye gukora singiye kubikorana n'abandi, ariko ngiye kubikora jeje nyene. Naho nzobikora nabi, ariko nije ndiko ndabikora. Urumva, na muntu azonga imihari kuko ni jewe ndiko ndabikora, na wundi turiko turabikorana. Rero yiyemere, yubahe Imana, agire confidence. Mbega gospel mu Burundi muyibona gute, imeze gute, niki cohinduka? Nk'ubu nka wewe bagushize hejuru aho ufise ububasha bwo kugira ico uhindura kimwe muri gospel mu Burundi, no hindura iki? wohindura iki? Ico ni iki? Icambere no hindura ikintu kirazakuzana imihari. oya urumva ugomba uzana umuti mu kibazo gihari kugira nuza kudukurikirana aze kuvuga ati ego iki kintu kirakwiye guhinduka, reka naje mbi intango yo kugihindura bivuye kuco wagaragaje. Okay, icambere nokora abaririmbyi bose, abazwi n'abatazwi bose, nogira rencontre, tugakorana twese, ikamera nka conference yo kuvuga ikintu kimwe gusa. Nkababwira baga bose bakomeye bose, nkabahamagara nkababwira deja ko mwebwe, nkabwira rero baga ba legend ko mwebwe mwaduze murashikaho umushitse, aba bari munsi mwabafashije iki? Ni iki bazobashimira? Benjamin Dube arafise abapeti ubu nibo bariko barahitinga, rero niwe yabadugije. Bikurumva Ben na Chance barafise umukobwa umwe, ni bari umwana wa Pastor Inde. Urumva, asigara mu star uwo mukobwa. Urumva, ivyo byose ni ibintu tuguma tubona rero mu Burundi. Ninde yadogeje ubundi? Na numwe. Bikurumva, ngaca ndababwira ikintu gikomeye rero ni iki kimwe, tureke kwikumira. Bon, ibi ni vy'iwanje, sishobora gupartager n'abapeti, sishobora gupartager n'abapeti. Deja turi muri mu Imana, ni gospel, n'ubutumwa bwiza turiko turatanga. Rero ikintu nohindura cyane cyane ni bon, ugushigikiranirana muri twege bibeho cyane. N'abantu bahitinze sana muri iki gihe, bari gufata n'undi muri ninje yo ku ruhande, bakambwira peti turi kuraduka ingo duko, kuko deja yewe yamaze kumenyekana, ingo dukorana agasonga bakoze kujya anya. Urumva ko nawe nyene visibility yiwe yamaze kuboneka, nawe nyene akaba yamusohoye uko onye. Urumva, Apotre Apollinaire sindigira mbona no mu peti numwe ngo bakoranye song, yo featuring yakoranye na Redemption Voice. Redemption Voice bari hits kandi niba kera nabo nyene kandi bamaze kuduza abandi, indi groupe bamaze kuduza na indi, nibo bonyene. Urumva, nivyo gusa nico tuze. Nico tuze mu guheraheza ikiganiro cacu. Yego, mbega nize manuro wotekerera abandi baririmbyi, abawoshipa bagenzi bawe? Impanuro ya mbere impanuro ya mbere ni amri, ile amri yenye Mungu alisemaga. Ndio, ni ile tunapaswa tuendeko, igihe yonyene tugiranire urukundo setu. Mu rukundo arimwo byose, arimwo kwihanganira, arimwo gusapotingana, arimwo byose zobakiye mu rukundo. Bivuze none gusa nobwira abaririmbyi bagenzanje bose turi muri kino gikorwa, tugiranirane urukundo. Turabashimiye Alpha Théo ku mwanya mwaduhaye. Ego, thank you. Turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV badukurikiye kuri kino kiganiro. Naho ubutaha. Shalom. Shalom.